bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 11 umurongo wa 22. Yohana 11:22 handitswe ngo kandi n'ubu ndazi ko ivyo usaba Imana vyose Imana yobiguha. Imana ishimwe cyane. Ubari wo muri kumwe, ubarire umutima wawe uremeshwe n'iri jambo. Kandi n'ubu ndazi ko ivyo usaba Imana vyose Imana yobiguha. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ryabariwe Yesu, yaribariwe n'umwe muri bashiki ngira ni Marita, yaribariye Yesu igihe musaza we yapfa, maze kubana ngo yuba ngana aba yapfuye, mugabo n'ubu ndazi navyabaye nabi, n'ubu ndazi. Imana ishimwe cyane. Mukundwa, yego nivyo ico Yesu yosaba cose yogihabwa. Ivyo bikuremeshe umenye ngo niwe gusabira, nawe ico yogusabira cose kiraba. Ariko kandi wibuke ko yavuze ngo ico muzosaba cose mu izina ryiwe Data azogikora kugira ngo umunezero wanyu ube uwushitse. Ngomba ndakuremeshe, ntihagire ikiguca intege mu masengesho, ntihagire ikikubuza gusenga. Igituma bimwe bitishurwa ibindi bikishurwa ntavyo ntahura. Hamwe aravuga ngo dusaba nabi. Imana idufashe ntidusabe nabi, ariko usabe neza, usabe wizeye, usabe urongowe na mpwemu yera. Umenye ngo ivyo usaba Imana vyose, apana bimwe bimwe, apana vyinshi, apana ivy'impwemu gusa, apana ibihambaye gusa. Ivyo usaba Imana vyose Imana ibiguhe, uremeshwe, nawe uzishingira intahe, nawe uzoyuke gushima. Urakoze kudutega yompi, uragahezagirwa.